Ibanki CRDB ifatikanije n'inzego z'intwaro n'indero yarashikirije intererano mu iterambere ry'igihugu mu gisata c'indero n'inkino ku murwa mukuru wa politiki Gitega no mu ntara nziza ya Ngozi. Ku murwa mukuru wa politiki Gitega, intererano y'Ibanki CRDB yari igizwe n'imateri 100 zahawe amashuri abiri afise uburaro ariyo Lycée Technique Christ Roi na Lycée Gitega. Uwashikirije ijambo ku izina ry'Ibanki CRDB yaramenyesheje ko ivyo bikorwa vyisunga intumbero ibanki yihaye yo kugaragariza bene gihugu umwitwarariko udasanzwe ifise wo kubashigikira mu nzira y'iterambere no kuroranirwa mu migambi yabo yo gutegura kazoza keza k'igihugu n'imiryango. Akanyamuneza kari kenshi kubari muri ivyo birori. Turiko turatunganya bino bikorwa, twasanze intara ya Gitega iri ku muvuduko udasanzwe mu iterambere. Amarere tukiyumvira ko twoyitera intege. Ingozi naho Ibanki CRDB yarashikirije urubuga rw'inkino z'amaboko basketball rusanuwe ku rwego rwa kijambere. Mu ijambo ryo gushima ryashikirijwe na Buramatari arongoye intara ya Ngozi, nyakubahwa Emmanuel Ntacosanze yarashimye ko CRDB ari banki yumviriza koko yitaho iterambere ry'abene gihugu. Ibirori bikaba byaranzwe n'akanyamuneza ntangere, aho abakozi b'ibanki CRDB n'abari ngaho ku kibuga bariko bigina imyaka 10 iyo banki maze ikorana ubwira mu iterambere ry'abene gihugu. Simbira kumuhura